Kuva kw'igenekerezo rya 25 Mukakaro, umukuru w'igihugu c'Uburundi Evariste Ndayishimiye ari mu rugendo rw'akazi, aho yahereye mu gihugu c'Uburusiya, aho yitabiye inama igira kabiri y'igihugu c'Uburusiya hamwe n'ibihugu vyo muri Afrika, aho yabonanye na mugenzi we arongoye igihugu c'Uburusiya Vladimir Putin. Mw'ijambo yashikirije muri iyo nama umukuru w'igihugu c'Uburundi, aho yashimikiye ko ibihugu vyokwironderera abo bafasha mu bijanye n'iterambere ata gitsure na kimwe kugira bashitse ivyo abenegihugu bipfuza, na cane cane ko ivyo bihugu usanga vyigenga. Akaba yasavye igihugu c'Uburusiya gufasha Uburundi mu gushigikira bimwe biboneka igisata c'umutekano, na cane cane ku bijanye n'ibikoresho. Akaba yasavye ko umukuru w'igihugu c'Uburusiya yogendera Uburundi mu ntumbero yo gukomeza imigenderanire hagati y'ivyo bihugu uko ari bibiri. Umukuru w'igihugu c'Uburundi Evariste Ndayishimiye akaba yaciye abandaniza urugendo rwiwe mu gihugu c'Ubushinwa, aho yabonanye n'umukuru w'igihugu c'Ubushinwa Xi Jinping. Bakaba baganiriye ukuntu hokomeza imigenderanire mu bisata bitandukanye hagati y'Uburundi n'Ubushinwa.